nizere ko aho muri hose muguwe neza nanje ndameze neza ni Jonas Manabona manze kwanza ndabifurize Pasika nziza kubenziza kuri twese hama registre ndinga imbere yanyu kugira nshobore kubatumira abandi ndabibutse ko dufise igikorane kidasanzwe igikorane citiriwe ingo n'imiryango vya Ngozi haguruka tuvuze ingo ku bantu bamaze kubishikamo muravyumva tuvuze urugo turumvamwo papa turumvamwo mama turumvamwo n'abana tuvuze imiryango naho turumva ba tantine turumvamwo ba tonto turumvamwo bavyara bacu turumva n'inshuti n'abayi muri rusange mumva ko ntihava bibaza ngo tuvuze ingo n'imiryango vya Ngozi haguruka ngo dutumiye abantu bakuze gusa turatumiye umutamakazi turatumiye umusore n'inkumi turatumiye umupapa n'umumama turatumiye n'abana muri rusange murabizi ko byose kugira igihugu kigende neza nuko mu rugo bimeze neza iyo mu rugo bitameze neza no muri societe nibiheza ngo bibe bimeze neza bisigura ko rero byose ni vyiza ko tubitangura kuvyubakira mu rugo neza ni igikora kizobera mu ntara ya Ngozi tebe bifashe gute ni igikora giye kuba muri indwi kizotangura kwigerekezo rya 22 ndamukiza kirangire kwigerekezo rya 24 ndamukiza nyene kuva kizotangura ku munsi wa gatanu kirangire ku munsi w'Imana wumve ko uri Ngozi uri micungaro yaho ko twamaze kuza Ngozi tuje kubana ku bwanyu ndetse ndakubwire yuko muzo buri kumwe na wa muhanuzi wa mukozi Imana benshi mu nyacyo rwose Prophete Ferdinand Bankubira ati mbega ico bikorane kizobera hehe nuko nabivuze ni mu ntara Ngozi neza mu hoteli bitwa Hotel de Plateau isare ni Sare Nazareth aho benshi bazi kuryamira ku munsi wa gatanu ikorane kizoba gitangura igice isaha 8 ku munsi wa gatandatu ikorane gitangure igice isaha 8 nyene ku munsi w'Imana ikorane gitangure igice isaha 8 mbega ko musanzwe muri kujya muri benshi muri mu mpande zine z'isi mbega ari kuremeze gute ariko twabibagiye twibutse yuko muzokomeza kubana tukikana ko musanzwe mubikora biciye kuri Facebook na YouTube ndetse hazo na kabijya rero ku bantu musanzwe muzi gukoresha Zoom hamwe na timu ibijejwe hamwe na timu twemera bariko barabitesta kugira kumbure ivyo tumaze kuvuga bizohava bigenda nkuko twabivutse ndetse ndabwire yuko 80% zimaze kuba ibintu vyiza rero urumva ko aho uri ndakwifuriza kubana bisengera kino gikorane uzosengera ama connection uzosengera ivyuma uzosengera team technique ndetse uzosengera abakozi b'Imana atandukanye ndetse nawe wisengere ntuzobe umuhombe muri ico gikorane ariko ndakubwira uri Ngozi wumve yuko twamaze gushika twamaze kuza kubana namwe imisi 3 urumva ko azobidasanzwe akandi kabijya nshaka kwibaza ati ndigikorane gusa ariko reka nkubwire wowe uri mu ririmbyi canke mu worshiper uri mu ntara ya Ngozi ndakubwiye nawe witegura turifuza kuba turi Ngozi turifuza gukorana n'abaririmbyi b'Ingozi turifuza gukorana ama emission atandukanye turifuza gukorana ibiganiro bitandukanye ibiganiro bishobora kubafasha ibintu biriya rero ukaba Ngozi uri umuririmbyi canke uri mu worshiper ndagutumirire kuzobana natwe ngo mwana bidasanzwe umva ko igikora kizokiraba mu masaha ya premidi canke mu mwanya wa premidi ariko turifuza ko ava midi tuzokorana n'abaririmbyi baba Ngozi canke bari ngaho Ngozi kugira kumbure dufashanye muri kwamamaza Kristo biciye mu guhimba biciye mu kuririmba nkuko bisanzwe mu bigaro bitandukanye rero cyo saa kumbure ari ryambere kurikanye video cyangwa gasanga ni ryambere nkurikiranye muri rusange ndakubwibutse canke ndakubwiye yuko mu gihe twamaze gushikaho ushaka kuturondera kuri WhatsApp nimero ni 69 20 30 canke 39 22 30 ugeza kuraba video ufise ikibazo cyawe cyose urashaka kwandika muri commentaire ukatubaza canke ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero nyene 69 20 30 kandi ndagushimire ndakubwira ati tume mugenzi wawe tume mugenzi we tuzobane muri ico gikorane ingo n'imiryango bya Ngozi haguruka rero Ngozi get ready Ngozi tuzobaye namwe kuri uwo munsi muri bisi 3 ntuzucikwe ntuzutangwe wamuririndiwe ntuzutangwe amahirwe yo gukorana n'imbonesha kure yanyu ariyo yacu atakorana nta juru cankwe no repentance no heaven TV ndizera neza yuko tuzobandanya Ngozi see you Friday see you Saturday see you Sunday tuzosubira vendredi dusubire samedi dusubire na dimanche ariko ubura vyitegurira urabona ibidasanzwe kandi ndashimye mu rusange shimye wewe wakurikiranye iyi video shimye nawe uzoyikurikirana ndetse nawe uzokora partage ugishike kure ndagushimire kandi na wewe uzogira commentaire cyangwe uzotanga intererano ati byogende uko murazi ko twama turi kumwe
namwe kandi twashimira rusangi yari Jonas Manabona televiziyo ni no repentance no Heaven TV mugira mu mwubahwe Imana ibaheza